Icivugo rero cuno mwaka kivuga giti mu runani rw'abarundi tugende turaba uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040. Birumvikana ko ari hangira igihugu cihaye kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aduhamagarira gukora twisunze iryo hangiro ya 2040 kugira ngo muri 2040 kizoba ari igihugu cifashe koko. Birasaba rero ko dukora amaboko mu mpuzu tugakora tutitangiriye itama, tugakora twese tugize urunani ata murundi n'umwe asigaye inyuma. Murabona ko turi ngaha muri kino gikorwa, aha turiko twubakira umugende w'amazi. Mu mezi aheze twari ngaha nyene muri kino kibanza twubaka umugende nk'uko nyene kandi abene igihugu barashima. Uyu musozi rero twarabonye kuri kamasoko menshi kandi abene igihugu murumva ko bahimbagwa nkaha turiko turakorera uyu munsi. Murumva yuko azotanga kubene igihugu amabomba agera ku 8. Murumva ko atari make. Abene igihugu rero bazoheza banywa amazi meza, cyane cyane ko dukeneye ko bagira n'amagara meza. Narategereye ko kwifata no kugira amagara meza. Amazi muriko murategura abene igihugu nawe nyene barimwo ko ryaterambere bava ko rikabasubirako ni kimwe mu bidahara mu magara meza no kwifata neza. Niyo twaba dukwije amazi ku ngo zose hamwe n'ibiburi nk'uko nyene icubahiro avyifuza, uruja kuvoma wese mu Burundi atorengana imetero 300. Ico gihe tuzoba twifashe mu bijanye n'amagara meza, kuko tuzoba dushobora gukaraba, kunywa amazi meza, kugira isuku haba mu nzu haba mbere naho tubaye, kuko tuzoba dufise amazi akwiye. Iryo niryo hangiro kandi iryo ryo turishikako bitarenze mu mwaka wa 2025. Murumva ko tuzoba turiko turegereza rya hangiro rya 2040. Ico tuzoba tugikuyemo. Abanyabweru ndabona ko mwavyijukiye kandi mwavuze ko amasoko ari menshi hano. Imigambi rero nayo ni ukuyitegura, kumbure ibirengeye komine bikaja mu ntara, ibirengeye intara bigashikirizwa leta.